Ndasubire kubaramutsa kandi aha kumbonesha kure muri studio za Ndiho Gospel TV. Tugarutse muri cya gikorwa ciza c'ubutumwa bwiza, ndongera kubaramutsa amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha, ihe umugisha wewe udukurikiye nawe uzodukurikira. Ubuntu bw'Imana bushishikare kubana nawe, imbabazi z'Imana zishishikare kubana nawe. Uyu mwanya tugomba tuganire ku gikorwa c'ubuntu bw'Imana. Tugomba tuganire ku gikorwa c'ubuntu bw'Imana. Niyo ndanzi y'ijambo ry'uno munsi, canke teme canke umutwe w'inyigisho y'uno munsi ivuga ku buntu bw'Imana. Nuko rero wewe wama ukunda gukurikira iyi mbonesha kure ya Ndiho TV Gospel TV, Imana ishishikare kuguhezagira kandi ukundishe n'abandi ijambo ry'Imana. Kaze dusenga Imana, tubandanye dukurikira ico Imana igomba yuko tuvugana kuri uyu mugoroba ku ijambo rijanye n'ubuntu. Mana Data wa twese, uvyagiye mu cubahiro, wewe waremye ijuru n'isi, ukarema ibiboneka n'ibitaboneka, wewe utugenera agakiza. Agakiza ukaduha ku buntu kuko uri Imana y'ubuntu. Nuko rero uyu mugoroba twigishe abariko barumviriza, abakurikira, uwo wese atega ugutwi akumviriza, birabereye yuko wodusigurira ubuntu, umuntu wese akamenya ubuntu n'igihe bwagenewe, kuko igihe c'ubuntu nkuko n'ibindi bihe vyaheze bikarengana, niko n'igihe c'ubuntu kizohera. Ariko dusigurira ubuntu no kutabupfisha ubusa, uzoba ukoze. Kaze mpwemu yera utwigishe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndasubiye kuguha ikaze mukundwa mwene data, na wewe aho uri hose uri kurakurikira iyi mbonesha kure ya Ndiho Gospel TV. Ijambo ry'Imana dufise kuri uyu mwanya ni ijambo rivuga ku bijanye n'ubuntu, ariko rirabangikana n'icitwa icagezwe. Uko icagezwe caje, icagezwe naco kigaca gikugwa n'ubuntu. Imana iguhezagire. Ijambo ry'Imana ridufasha muri iki cigwa ni ijambo riri muri butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ca mbere umurongo wa 17. Iryo jambo rivuga ngo kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose, ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Ndasubiramwo, kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose, ubuntu n'urukundo vyazanywe na Yesu Kristo. Mu vy'ukuri ibihe vyarakuranywe kw'isi. Haratanguye haraba igihe umuntu wa mbere yaremwe, Adamu, n'umufasha yahawe yitwa Eva, babayeho igihe citwa ic'ubuziranenge, igihe abantu batari bazi icaha ico arico. Adamu n'umugore wiwe Eva nta caha bari bazi. Ico cari igihe umuntu yari yibereyeho nk'umumarayika, yibereyeho nk'umwana muto, araho atazi ikibi ico arico. Ndanyotewe ubwo buzima, numva nifuza ubwo buzima. Ariberaho igihe yabimazemwo nta sinokikubwira, kuko Bibiliya ntimbwira imyaka yamaze ari muri ubwo buntu. Yasinda bwise ubuntu, nabwo nyene sinotinya kubwita ubuntu, naho Bibiliya itambwira ko ico gihe citwa ubuntu. Mugabo tugereranije twocita igihe c'ubuziranenge, n'igihe umuntu yari uwera, atazi icaha, atazi ikibi. Novuga ko yari kitazi, ata kintu na kimwe womugoza, nta nzigo, nta rwanko yarazi,
nta macakubiri yarazi, nta gukora ikibi yarazi. Nico gihe c'ubuziranenge. Ico gihe rero kica kimagwa n'ishari Satani yagize, ababazwa n'ingene umuntu Imana yatonesheje umuntu ikamushira aho hantu akabaho ashobora kuganza ivy'Imana yaremye vyose. Satani rimutera ishari, acamanuka afise uburake kugira arondera ingene yokwankanisha umuntu n'Imana. Icaha kica kirinjira, amwigisha kuvuguruza ivy'Imana yamubwiye. Ico gihe c'ubuziranenge kica kirahera. Haca hakurikira ikindi gihe, igihe Adamu yatanguye gukoresha ubwenge bwiwe kugira amenye gukora ikibereye, amenye ico akwiriye guhitamwo wenyene bivuye mu bwenge bwiwe. Ico gihe rero citwa abahinga b'abashakashatsi bacise igihe c'umutimanama, canke aho umuntu akoresha kami ka muntu akamenya ico akwiriye gukora. Imana kuko ntibavugana, yari yamusohoye mu kibanza ca Edeni aja kwimenya. Ni igihe c'umutimanama, akora ivyo arongowe, ivyo yumva muri we bimubereye, vyomubera vyiza, aca aba ari vyo aja gukora. Ico gihe arakibamwo umuntu ashishikara gukora ivyo yigombeye, ntivyahimbara Imana. Ico gihe c'umutimanama kica kiraba gushika kuri Nowa. Imana itugirire neza. Igihe co kuri Nowa, muri iyo minsi harabayeho ikintu co kuzana ubutegetsi bw'umuntu. Haraza ikintu co gushiraho ubutegetsi bw'umuntu. Umuntu ategeka uko abigomba, umuntu abandanya gukorana na Satani. Niho ca gihe ba bantu baja kubaka wa munara barongowe n'umuntu w'igihangange yitwa Nimrodi, mwama mwumva. Acaja kubaka umunara ngo ashike kwijuru, ngo bironderere izina rimenyekana. Ico gihe ni igihe c'ubutegetsi bw'umuntu. Ico gihe co gushika kuri Nowa rero ni ca gihe Imana yateza umwuzurira. Umwuzurira uratera, ico gihe kica kirahera. Imana ihonya ivyari bifise ubugingo vyose, isigaza Nowa n'umuryango wiwe n'ibitungwa bimwe bimwe. Ico gihe rero kica kirahava, haca hakurikira igihe c'amasezerano. Igihe c'amasezerano ni igihe Imana igendereye Aburahamu ikamuha amasezerano ko izomugira sekuruza w'amahanga menshi, sekuruza w'abizera, yuko azogira uruvyaro ruzokuzura isi rukangana n'umusenyi wo ku kiyaga, uruvyaro rwiwe rugasumba inyenyeri zo kwijuru. Ni igihe cabaye c'amasezerano. Imana itugirire neza. Harakurikiraho ikindi gihe, Imana imaze kubona ko abantu badashobotse, naho vyagenze uko abantu babandanije kudashoboka, Imana icigena ikindi gihe, ivuga iti rero namba bimeze uko, abantu naho nabahanye bagatwagwa mu buja muri Egiputa, reka ndabakureyo, mugabo ndabashira amategeko imbere. Ndabaha amategeko, ndayahe Mose ayereka Abisirayeli. Tuzokoranira mu mategeko, nta yandi majambo. Ivyagezwe nzobaha ivyagezwe babigendereko, utabigendeyeko nivyo nyene bizomwicisha, niyavyubahiriza bimukize. Aha Imana icivuga iti, aha jewe ndakuye mwaki wanje ko mwanse kunyumvira jewe, nimuze mukorane n'ivyagezwe. Mu vy'ukuri ivyo vyagezwe ntiwari umugisha, ivyo vyagezwe vyari bimeze nk'igihano, kuko ababishoboye sindabizi yuko nomenya ngo uyu n'uyu yarabishoboye, yaratsinze, kuko ivyagezwe ntihigeze habaho umuntu yovyubahiriza vyose ngo abishobore. Vyabonetse bimeze nk'amananiza. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ivyagezwe birabaho, birarengana.
inyuma y'ivyagezwe haca hakurikira rero igihe turimwo, arico gihe c'ubuntu, arico gihe ca Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Hakurikiraho igihe c'ubuntu, arico gihe ca Yesu Kristo. Ubuntu bwarabayeho kugira Imana yereke Satani yuko itahevye umuntu. Imana yereke Satani ko itahevye umuntu. Imana ishiraho ubuntu, ivuga iti ubu rero ivyagezwe vyarabananiye, none ndabashiriyeho ubuntu. Uwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bizomuhesha ubugingo. Uwakira Yesu nk'umwami n'umukiza bizomuhesha ubugingo. Nuko rero ubuntu buraza. Ivyagezwe, kuko ivyagezwe vyazanywe na Mose. Ubuntu n'urukundo, ubuntu n'imbabazi, ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo. Ubuntu busigura yuko umuntu naho yananiranye, mugabo Imana imugeneye ayandi mahirwe. Niyemera Yesu nk'umwami n'umukiza, azosubira kandi yinjire mu bwami bwiwe, yongereye abe umwana w'Imana. Nuko rero Imana yagennye igihe c'ubuntu. Ivyagezwe nta wabishoboye, nta wabitsinze, ariko muri Yesu duhabwa gutsinda ivyagezwe, duhabwa kuronka kugororoka. Muri Yesu Kristo duhabwa gusubira gushobora, tugashobozwa kuba abana b'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mugabo ivyagezwe nawe vyahesheje gucika umwana w'Imana, ariko ubuntu n'ukuri byo muri Kristo Yesu nivyo vyasubiriye kuduha amahirwe yo gucika abana b'Imana. None mukundwa, ngomba ndakwinginge uyu mwanya aho uri unyemerere unkundire, akira ubu buntu, kuko igihe nk'uko ibindi bihe nakudondaguriye vyaheze bigakugwa, niko n'iki gihe c'ubuntu kizohera. Ico gihe c'ubuntu cyatanguriye ku kuzuka kwa Yesu Kristo. Igihe Yesu yazuka niho ubuntu bwatanguriye, kandi ubwo buntu buzohera ku munsi nzambi izovuga aje kuvuza ifirimbi ya nyuma, atwaye abamwizeye bari mu gitabo c'ubugingo. Ndakwingingiye nanje niyingingira tube muri ico gitabo c'ubugingo. Nifuza cyane yuko uzombona muri ico gitabo, nanje nkakubona muri ico gitabo. Igihe amazina azohamagarwa, nigi wawe nigi wanje, ayo mazina azobe yanditswe. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Ndinginze Imana, kandi Imana itugirire neza, amazina yacu azoboneke muri ico gitabo. Iki gihe c'ubuntu kizohezwa nuko inzambi ivuze, umugeni wa Yesu adugijwe kumara imyaka 7 mu kirere. Ni igihe c'ubugeni bw'umwagazi w'intama, n'ubugeni buzomara imyaka 7. Umugeni azogenda guhanagurwa amosozi, azogenda kwambikwa, azogenda gusharizwa, hanyuma yerekwa Imana n'abamarayika. Yesu azokwerekana atehe wa babandi nabambiwe, ehe babandi napfiriye, ngaba ndabazanye, uyu niwe mugeni wanje, dukwiye gutambukana muri Yerusalemu sha, muri Siyoni yo mwijuru. Uyu niwe dukwiye kugendana muri ya mazu meza. Uyu niwe napfiriye, uyu niwe nabambiwe. Ico nico gihe nifuza yuko kitoturengana cy'ubu buntu, tuboneke turi abanyabwenge bemeye kuba mu buntu, twakira ubuntu ntitupfisha ubusa. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Inyuma y'iki gihe c'imyaka 7 umugeni ari mu kirere, isi izoba iri mu vyago bitaravugwa, bitovugwa. Isi izoba iri mu mubabaro utovugwa. Isi izoba irongowe n'ibintu byinshi cyane bibi cyane by'ibipfamutima. Isi izoba irongowe n'ibintu bibi cyane bitigeze kuba. Nigihe abantu bazotegekwa gusenga ikitari Imana. Nigihe isi izoba ku ngoma i Yerusalemu, hazoba hicaye ikizira c'ubuyobe, kizoba ciyita Kristo kandi atari Kristo. Abantu bazotegekwa kugisenga, bazotegekwa gutegwa ikashe yacu mu gahanga no mu kiganza c'iburyo. Udatewe iyo kashe ntazoshobora gusuma, ntazoshobora kwiga, ntashobora kudandaza. Nta burenganzira na bumwe umuntu azoba afise ku isi. Ariko umugeni wa Yesu azoba ari mu birori vy'ubukwe n'umwagazi w'intama mw'ijuru, ashajijwe, yambaye izahabu, yambaye ubwiza bw'Imana.
ariko arahanagurwa amosozi, abarira ati niwinumire, nimunume, nimwihangane, mwarakoze kwihangana, mwarakoze kutanyihakana. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Nuko rero ndakwinginze, uyu mubabaro uzoba muri iki gihe ntuzubemwo. Igihe rero nico nariko ndakubwira, ibihendwi inyuma y'ico gihe, igihe c'indwi kizosozera, kizoba igihe c'ingoma y'imyaka igihumbi. Ico ni ca gatandatu, ingoma y'imyaka igihumbi. Izoba ari ingoma yo guca imanza, izoba ari ingoma abazozukira kumaramara bacigwa imanza, no guhanwa kwa ca kiyoka ari we Satani, ca kiyoka ca kera, ca gikoko, umuvugishwa w'ibinyoma bose n'ingabo ziwe zose, gutabwa mu muriro utazozima. Ico nico kizokurikira. Ico gihe naco gisozerwa n'ingoma y'ibihe bitazoshira, arico gihe c'indwi. Haleluya. Ico gihe kuri iyo ngoma ya Mesiya nico kizoba giheruka. Iyo ngoma ya Mesiya ni ingoma izoba ingoma y'amahoro, ni ingoma y'amahoro, ni ingoma itazovugwamwo intambara, ni ingoma itazovugwamwo ingwara zibiza, ni ingoma itazovugwamwo ingwara zidakira. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusenga Imana. Birabereye gufata ingingo muri iki gihe c'ubuntu, birabereye gufata ingingo muri iki gihe bigishoboka. Imana iguhezagire. Mana Data, Mana yera, turagushimiye kubwiye ngoma y'ubuntu muri iki gihe c'ubuntu watanze kugira abantu tuyibemwo, twinjire muri ubwo buntu. Shoboza umuntu wese adukurikiye kuri imbonesha kure ashobore kwakira ubuntu, kuko igihe c'ubuntu biraboneka ko kiri hafi guhera. Ndakwinginze abantu bawe ubanyarutse, ubihutishe abasamajwe n'iki gihe, abasamajwe n'umwansi w'iki gihe, wabasamajwe n'ibihe bibi, abasamajwe n'ikibi kiriko kiraba, abasamajwe n'urwanko rwakanye rugakonja, abasamajwe n'ikibi n'intambara, abasamajwe n'ubukene. Abo bose Mana tabara, ubohora ababoshwe, bagaruke binjire mu buntu uzobukoze. Urakoze Mana, ukushishikara guhezagira iki gikorwa c'ubutumwa bwiza kuri iyi mbonesha kure ya Ndiho Gospel TV. Ushishikare kuyiha gukomera no gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Amen.